Ndabaramukije mwese abadukurikiye ndetse n'abakomeje kubana natwe n'abakomeje kumviriza amakuru n'ibiganiro byacu tubategurira ndetse tukabashikiriza muri uno mwanya canke kuri no monesha kure yacu ana yanyu ya Burundi News TV. Burundi News TV ni mbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane agendanye n'ibiko biravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Munyemerere tugaruke ku makuru aremere cyane akomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye haba mu karere k'ibiyaga binini no hirya no hino mu isi. Dore ingingo nkuru tugiye kugaruka rero muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya, aho tugiye kugaruka kuri byinshi bikomeje kugenda biravugwa. Nga mu gisagara ca Uvira abasirikari b'abarundi bashika kuri 17 bariciwe mu ntambara irugezi nkuko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Abasirikari b'abarundi bashika kuri 17 bararwana ku ruhande rwa FARDC n'igisirikari ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo barishwe mu ntambara ikaze n'abarwanyi batwirwaneho ni mu karere ka Fizi intara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Igisirikare c'u Burundi gikorera mu buseruko bwa Kongo rero kiratakaza benshi muri uru rugamba rugoye rurafise insiguro nyinshi mu karere. Nga mu gihugu c'u Burundi umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi ntacyo ariko arashikiriza abarundi, ni nako kandi ku rundi ruhande umuyobozi mwishikiranje ibiro bya gisirikare nyine mu Burundi atacyo ariko aravuga. Ni mu gihe mu Burundi kandi hakomeje impinduka zikomeye cyane zigaragara mu bigendanye n'igisirikare nkuko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga, ibikomeza kugenda bigaragaza neza yuko byerekana neza yuko iyi ngwano ikomeje kugenda ibera muri bino bice, ikomeje kugenda iratuma n'ubundi ibikomeje kugenda bituma anga mu Burundi ugwikeko rw'intambara rukomeza kugenda ruraba rurerure, aho benshi bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko bateye impungenge n'ibyo bikorwa bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru akomeza kugenda atugeraho muri uno mwanya rero agaragaza neza yuko ibigendanye n'intambara ikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo ikomeje kugenda iba akarambaye ndetse ikaba ishobora kuzokwegera abanyagihugu. Ni mu gihe kandi umushinga amateka Honorable Kizigenza Agatorwasa yamaze kumenyesha yuko n'ubundi mu gihe leta y'u Burundi itakwemeza kuba yotegura amatora neza ndetse ngo inahagarike ibigendanye n'ingwano iri kirabera mu buseruko bwa Kongo, dore ko atakintu iri kwirafasha abanyagihugu ubwabyo bikomeje kugenda birashyira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga ndetse n'ubuzima cyane cyane ubuzima bwiganjemo ubw'abasirikare cyangwa se ubw'abasoda bakaba bukomeje kugenda burajya mu kaga nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Yamenyesheje yuko yiteguye kuba yokongera gufata inkoho mu buryo bweruye akerekeza mu mashamba kugira ngo abashe kuba yokongera gutabara u Burundi nkuko byari byarateguye canke nkuko byigeze kugenda mu bihe byaheze. Ibi ngibi rero nkuko bikomeje kugenda bitangazwa byongeye gutuma rero benshi mu bashigikiye umushinga amateka Honorable Agatorwasa ufatwa nka nimero ya mbere mu Burundi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bongeye kumwereka yuko ari wo murongo mwiza, mu gihe kandi bakomeza gushinza CNDD-FDD kuba ikomeje kwirengagiza bimwe rero nyine mu byo yoba yaragiranye cyangwa se mu byo yarasinye mu masezerano ya Arusha. Ibikomeje gutuma rero benshi bashimangira yuko ibyo byose ari bimwe mu bintu bikomeza kugenda byerekana neza ko CNDD-FDD yo bishaka kwikubira ubutegetsi nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Turagaruka kandi ku ngwano ikomeje kugenda irabera mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga. Umuhari M23 urakomeza gushinza ubutegetsi bw'Kinshasa gukomeza kugira uruhare mu kubangamira amahoro n'ituze uko bikomeje kugaragara, mu gihe nyamara ku mpande zombi hari haratanguje ibiganiro bigendanye no kugarukana amahoro mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Mwaramutse neza mwese abadukurikiye muri kano gatondo ko kuri uyu wa kane igenekerezo g'17 ukwezi kwa kane 2025. Ndabaramukije abatwumviriza muri mu Burundi hano muri kino gihugu cacu, abari Gitega, abari mu Cibitoke, abari Bujumbura, abari Kayanza, abari Bururi ndetse n'ahandi hagiye atandukanye muri za Mwaro. Ndabaramukije kandi abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bakungu agiye atandukanye, twizere ko mumeze neza. Niteka n'umunezero rero gusubira kohereza mwaramutse canga mwiriwe bivanye naho muherereye, bivanye cyangwa se bigendanye naho nyine ingengamire yawe yabiko irakwerekeza.
ikaze kuri mwebwe niba rugambije sengari kana gusabye ni kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe twibanda kubikomeje kuvugwa muri politiki umutekano diplomasi ndetse n'ibindi urashobora gutanga ibyumviro byawe kandi unyuze ngo muri commentaire kugira ngo ibintu bice biramera neza canke ibintu bice biramera bo kaze kuri mwebwe mwese reka makuru nyamuneka tuyatangurire nga mu Burundi ahakomeje kuvugwa ingwano ikomeje gutuma abanyagihugu benshi barikanga bakagaragaza ko batewe impungenge n'ibishobora gushikira nga mu Burundi. Hari bamwe bemeza neza yuko kuba ingwano ikomeje kugendera satira Burundi nga mu gisagara ca Uvira ubwabyo biboneka yuko nubundi bizo icyuho iyi Reddit abisanzwe irarwanya Burundi ariko abanyepolitike benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi barashigikiye yuko iyi Reddit abarishobora kuba yoza mu Burundi abandi bagashigikira yuko yo kwifatanya n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo bace barazahura ndetse baratabara igihugu cy'u Burundi dore yuko bamwe bavuga yuko igihugu gisa naho kirongowe n'abantu badafise mu mutwe nkuko Variso Ndayishimiye yaba arabigaragaza yagiye avuga yuko indongozi ziwe nyine zigwaye mu mutwe cange ari bibori mu mutwe ariko kugeza n'umwanya benshi babona yuko nyine Variso Ndayishimiye ari ikibori mu mutwe nkuko bizuma bigaragara. Ibi byemezwa n'abanyepolitike bamwe aho bavuga yuko amuntu ataka bajya kugwana nganagwanire ku rubibi rwiwe nyine mu gihe abagwanya nyine bageze ku rubibi rwiwe bakabona yuko ibingibi biriko birakwegera abarundi akarambaraye nyamara mu gihe nyine haba abo ku ruhande rwiwe mu muryango wiwe atamuntu numwe ashobora kuba yokandagiza akarenge nyine muri iyo ngwano. Ibi byongeye kuzamuka ndetse byongera gutuma umushinga amateka Honorable Kizigenza Gatorwasa yongera kuvuga ijambo rikomeye ko ashobora kuba yoshobera mu ishamba gufata inkoho mu gihe abasirikare bagera kuri 17 b'abarundi bariciwe mu ngwano irugezi nkuko bigaragara. Abasoda b'abarundi bashika kuri 17 baragwana ku ruhande rwa Republika ya Kongo barifatanyije n'imihari imwe n'imwe igitandukanye igwana muri iryo huriro bari muri gisirikare ca Kongo FARDC barishwe mu ntambara ikaze n'abagwanyi batwigwanaho ni mu karere ka Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi gikorera mu buseruko bwa Kongo rero kiriko kiratakaza benshi muri uru rugamba rugoye rurafise inshuguro nyinshi muri aka karere. Uvira ku igenekerezo g'15 ndamukiza 2025 hari kuwa gatandatu igenekerezo g'12 ndamukiza harabaye intambara ikaze hagati y'abasirikare b'abarundi bafatanyije na FARDC ingabo za Republika Iharanira Intwaro ya Kongo hamwe n'abagwanyi ba Maimai Bironze Bishambuke bararwana n'umuhari twirwaneho mu ducerero twa Rugezi ndetse na Kabajo. Iyi ngwano yatwirwaneho kandi yari ifatikanyije n'umuhari M23 mu karere ka Fizi ni mu ntara ya Sud Kivu nkuko rero byemezwa n'umugwanyi watwirwaneho yaravuganye na SOS Medias Burundi dukesha ino nkuru. Abasirikare b'abarundi bashika kuri 17 barishwe muri iyo ntambara mu gihe abandi bashika kuri 37 barafashwe matekwa abandi benshi baca barakomereka nkuko bigaragara. Hari abasirikare benshi b'abarundi barapfuye muri iyo ntambara twarafashe yashika kuri 30 muri bo hamwe n'ibyuma byabo byo gutuma tumanako nyine amakuru ndetse n'inkoho niko rero uwo mugwanyi yaramenyesheje ariko ntiyashatse kwizina giwe nyine ritangazwa ku mvo z'umutekano wiwe nkuko bigaragara. Kubwo amasoko yacu nyine yaho muri ako karere abasirikare b'abarundi benshi barabonetse mu gisagara ca Baraka aho rero bariko baritegurira n'ubundi gusubira mu Burundi baraciye mu kiyaga ca Tanganyika. Bamwe rero mu basirikare bishwe bo bari babuye nyine mu gisagara ca Babengwa aho bariko rero barakorana n'abagwanyi ba Maimai ya Kutumba. Ko rero abasirikare b'abarundi bari muri Kongo bisigurwa ko rero bariko baragwanya imihari yitwaje ibirwanisho. Igisirikare cy'u Burundi kiri mu buseruko bwa Kongo rero kuva hagati mu kwezi kwa Myandagaro 2022 gisigura ko gihari rero kugira ngo kigwanye imigwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho icumbitse muri ako karere nka Reddit Tabara. Uwo mugwi kandi w'abagwanye ucumbitse na cane muri Sud Kivu urafatwa na Gitega nk'umwanzi udasanzwe ku mutekano w'igihugu. Ku nshuro nyinshi umukuru w'igihugu Variso Ndayishimiye yaragiye arashigikira ico gikorwa rero cya gisirikare mu kumugaragaro mu ijambo irashikiriza Igitega mu mwaka wa 2023 yaravuze ati Uburundi ntibushobora rero kurera amaboko mu gihe imihari yitwaje ibigwanisho iriko riratera ubwoba abanyagihugu bacu.
iri mu mashamba y'umuseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo turafise uburenganzira bwo kwigwanirira naho rero byosaba kurenga imbibi z'igihugu cacu. Muri Ruhuma 2024 yarasubiriye gushimangira imbere nyine y'abategetsi ati abasirikare bacu bari muri Kongo kugira ngo barondere abagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu cacu. Ni igikorwa rero nyine cyo gukingira akarere. Ibitakara nyine biguma byongera mu matwi aro agoye nkuko bigaragara. Ico ameza yera nyine uruhara rw'igisirikare cy'u Burundi gwaragiye nyine rwaguka rurengera nyine kugwanya Reditabara. Icyo gisirikare cyavuye kifatanya na FIDC hamwe n'imihari yawo kwigira bagwanyirira yindi mihari nka M23 ndetse na Twirwaneho. Abarwanyi batwirwaneho barahirutse gufata ibirindiro bya kera bya Maimai Bironzo Bishambuke Irugezi. Ikibanza nyine gikomakomeye cyane cawurare gikoreshwa n'abasirikare ba leta mu gutera ibigwanisho nyine iminembwe, igice kirimwo ahanini cyane abanyamurenge. Ibitigiri by'abasirikare barapfuye ku igenekerezo g'12 Ndamukiza. Nimwe rero mu bitigiri byinshi cyane byamaze gupfa kuva igisirikare cy'u Burundi caja muri Kongo. Amasoko amwe namwe avuga yuko kandi hari n'abarundi benshi bapfa buri kwezi nyine mu bikorwa bibera mu misozi igoye kwishikwamo nkuko bigaragara. Abanyagihugu bariko rero barahunga, hoba hari ibitero bishasha biriko nyine birategurwa. Izo ntambara zaratumye abanyagihugu rero benshi ahanini bava mu bwoko bw'abafurero barahunga baraja mu duce twa Mukera, Mirimba ndetse n'ahitwa Kicura. Amasoko yaho avuga ko rero n'abamayimayi Bironzo Bishambuke barongowe na Ngomba Nzito hari ibyo rero nyine batakaje mu ntambara zarabahuje n'abaroberi batwigwaneho. Mu gihe indwano zibandanya Irugezi na Kabajo kandi hari amakuru avuga yuko hari igitero kiriko kirategurwa n'urunani rugizwe na FIDC, ingabo z'abarundi, abamayimayi ku birindiro bya Twigwaneho ikahororo ni muri teritwari ya Uvira, aho amakuru akaba yarakwiragijwe biciye rero mu itangazo ryarashyizwe abona n'uwo mugwi w'abaroberi nkuko bigaragara. Iyi ngwano ikomeje kugenda iraba nyine irakomeje gutwara ubuzima bw'abasirikare b'abarundi ku rugero rudasanzwe. Iyi ngwano kandi ikomeje kugenda iraba irakomeje gukwegera abanyagihugu ku rugero rudasanzwe nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Nubwo kandi biriko biragenda gutyo, leta y'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi kiribere mu gacerere nigishaka kuba cyogira icyo gitangaza kubigendanye n'iyi ngwano nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi byaraje gutuma rero benshi mu bagendanye mu babanyi cyangwa se mu begereye iki gisirikare batangaza neza yuko bakomeje guterwa impungenge n'ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye by'iki gisirikare. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi ntacyo yari yatangaza cyangwa gashikirize nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi kandi byaje gutuma no ku rundi ruhande bamwe rero nyine mu bandi biganjemo nka General Prime Niyongabo, mugamba kuri gisoda cy'u Burundi, nawe yibera mu gacere akaba atariko aragira icyo atangaza. Ibi kandi birakomeje gutera umutima uhagaze mu gihe abasirikare b'abarundi nabo ubwabo batiyumvira ingwano bariko bararwana. Ibi ubwabyo kandi birakomeje gutuma habaho rero ugwikekwe, bakaba bikomeje kugenda bituma hakomeza kugenda habaho ibintu bidasanzwe. Amakuru atugeraho muri uno mwanya avuga yuko umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa yamaze gutangaza ku mugaragaro yuko nyine nibikomeza gutya ingwano nticiragarara ngo abasoda b'abarundi bavanwe rero muri Kongo, ndetse ngo n'amatora ariko arategurwa mu Burundi abashe kuba yotegurwa mu bumwe rero no mu bwisanzure, impande zombi zice ziragiramo uruhare, bakabona yuko ari amatora ariko arategurwa mu gipfungu cyinshi no ku ruhande rwa CNDD-FDD. Ibi rero ngo birakomeza kugendera musunikira kongera gusubira mu ishamba ajye kwifatikanya n'abandi batari ko barumviriza ibintu biriko birabera mu Burundi bazongera batabare igihugu. Ibi rero byaje kwakirwa neza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, cyane cyane abasanzwe barakoresha imbuga ngurukana bumenyi, dore ko rero hari benshi batopfa kugira icyo batangaza, dore ko bakiri rero nyine mu butegetsi hari n'abegereye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye yarakomeje kugenda yagiriza bamwe mu bategetsi bafatanyije gutwara igihugu cy'u Burundi, avuga yuko ari ibibori mu mutwe, avuga yuko nyine ari abasuma bama barajya amatungo y'igihugu bakajya kubaka nyine imiturirwa hanze. Ariko kandi ku rundi ruhande bamwe bemeza neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bategetsi bagoranye, nyamara ari umwe mu bantu bakomeje gutuma igihugu cy'u Burundi kirajya mu manga.